Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije. Mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu, dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'Abanyaroma ku kigabane cyaho cya gatatu guhera ku karungo ka mbere kugeza ku ka 20. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo abantu bose baragambaraye, abayuda n'abataribo. None abayuda barusha abandi iki? Canke akamaro kukugenyerwa ni akahe? Barafise ico babarusha kinini muri vyose. Ubwa mbere ni uko aribo bashinzwe amajambo y'Imana. Uti iki? Bamwe nibaba batemeye, mbega none ukutemera kwabo kuzopfisha ubusa ukwemera kw'Imana? Haba namba. Imana ni imvuga kuri, nayo zina muntu we ni umubeshi, kuko handitse ngo ibyo vyerekana ko uri intungane mu byo uvuga, bikerekana kandi ko utsinda iyo uri mu rubanza. Akarenganyo kacu nikaba kerekana ubutungane bw'Imana, turi buvuge iki? Mbega Imana niyoba iturenganije mu kuduhanisha ishavu ryayo? Ndabivuze mu mvugo y'abantu. Haba namba. Bibaye uko Imana yocira abantu urubanza gute? Usangwa ikinyoma canje cerekana ko Imana ivuga ukuri ngo irushirizeho kwerekana ininahazwa ryayo, igituma nanje ncirirwa urubanza nk'umucumuzi ni iki? Canke nk'uko tubibeshegwa, kandi nk'uko bamwe bagira ngo ni twebwe tubivuga, none ntitwobwirizwa gukora ibibi kugira ngo havemwo ibyiza? Abo bantu barakwiye guhanwa. None se twebwe abayuda turuta abandi? Haba namba. Kuko duhejeje kuvyerekana, abayuda n'abagereki bose baganzwa n'igicumuro, nk'uko vyanditse ngo nta muntu w'intungane akiriho, nta numwe afise ubwenge, nta numwe arondera Imana. Bose barazimiye bacikira imburakimazi icarimwe, nta ukora ibyiza, eka nta numwe. Imihogo yabo ni imva zirangaye, akarimi kabo kaguma kabesha, ubumara bw'inzoka buri mu kanwa kabo. Akanwa kabo kuzuye imivumo n'umururazi. Ibirenge vyabo vyihutira gusesa amaraso. Aho baciye hose basiga amarira n'amakuba. Inzira y'amahoro ntibayizi, nta gutinya Imana kuri ku maso yabo. Ariko turazi ko ibyo itegeko rivuga byose bibwirwa abagengwa n'itegeko. Nyene
kugira ngo akanwa kose kazibe kandi isi yose yemere yuko ikwiye gucirirwa urubanza n'Imana, kuko imbere yayo ata muntu n'umwe azokizwa no gukurikiza itegeko. Nkako mu itegeko niho umuntu amenyera igicumuro. Bene wacu muri Yezu Kristo, iri ni ijambo ry'Imana, dushimira Imana. Aleluya, amen, aleluya, aleluya, amen, amen. Bana b'Imana, turi ku kigabane cya gatatu mu gitabo c'Abanyaroma, canke se ikete Pawulo yandikiye Abanyaroma. Rero ijambo ry'umutwe tugiye kwisunga riravuga ngo abantu bose baragambaraye, abayuda n'abataribo, abayuda n'abayuda, abantu bo mu isi bose baragambaraye. Iki gisomwa ni kinini, narabye kugicamo kabiri mbona birangoye, mugabo cavuga ati reka dusome hose hanyuma tuzirikane buke buke, ninabona iminota 25 ikwiye campagarika, hanyuma ca ntangura iyindi yodi izokurikira nyuma canke video. Rero ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo abantu bose baragambaraye, abayuda n'abatari abayuda, twese twaragambaraye. Imana iduhe gutahura cyane. Ijambo ry'umutwe akarongo ka mbere kakavuga ngo none abayuda barusha abandiki. Bana b'Imana, Pawulo arandikira Abanyaroma arababaza ati none abayuda barusha abandiki, kandi i Roma hari abayuda benshi. Abayuda barusha abandiki, turabandanya tubizigana. Canke akamaro kukugenyegwa ni akahe? Ngo canke akamaro kukugenyegwa nakahe? Buriya hari abadatahura kugenyegwa, hari n'abatabitahura, ariko abayisilamu kugenyegwa n'umuco wabo, hakurya umukristu abatizwa. Niyo mpamvu hari ibintu byinshi amadini amwe agenderako tudakwiye gucira urubanza abandi cyane ngo tubakurikirane cyane. Ibyo nibanga ry'Imana izobyikurikiranira, mugabo gusa barabisigura. Rero kugenyegwa rero ni ugusiramurwa canke se gufata abana b'abahungu bakabakata ku gitsina, mugabo si ugupfa gukata, murantunga. Yego. Canke akamaro ko kugenyegwa ni akahe? Pawulo we yaranababaza ati mbega akamaro ko kugenyegwa nakahe? Gusiramurwa nakahe? Kuko niwo ntuzoja imbere ntuzoja mu ijuru igihe Yesu azoba ariko araca urubanza. Ntuzovuga ngo je naragenyerewe narakebwe, no, canke ngo je narabatijwe, no. Imbere ya Yesu Kristu hari ibikorwa azotubaza byo twakoze. Si ukugenyerwa, si no kubatizwa, ni ugukora ibikorwa Yesu ashaka. Reka tubandanye. Kabiri hakavuga ngo barafise ico babarusha kinini muri byose. Pawulo aranavuga ngo abayuda barafise icyo babarusha kinini muri byose. Reka tukirabe. Ubwa mbere ni uko ari bo bashinzwe amajambo y'Imana. Imana idutabare cyane. Abayuda icyo bari baturushije cyane icyo baturusha ngo icyambere ni uko ari bo bashinzwe amajambo y'Imana. Rero kubera kuva kuri Aburahamu akugwa muri Uri y'Abakalidayo kubera gusenga ibigirwamana, Imana ikamubwira Aburahamu va muri Uri ugende yongeye kuzokwereka mu gihugu cya mbese
akumvira imana akavamwo, hanyuma hakaza ba Yakobo, hakaza ba Izahake, mbese bajya imana bagiye bumvira imana. Rero imana icyatumye ikunda Yakobo nuko yaturuka kuri Aburahamu, nuko Yakobo yaturuka kuri Izahaki, nuko bari abantu imana yari yarishimiye ikabona ko bazava bagumana umutima nk'uwa Aburahamu cyangwa uwa Yakobo, bakabandanya bavugira imana, kuko ntabwo byari gusaba ko Yezu aza gutoratora abandi bantu, bonyine bari gukwira isi yose bagakwiza inkuru nziza. Icyo abayuda rero bari baturushije cyari icyo kumvira imana no kuza gukwiza inkuru nziza hose. Mugabo reka dutahure nyimba ariko byagenze, tubandanye. Gatatu aravuga ngo utiki ni nk'uko umuntu avuze ijambo ukumva umenga ntirisobanutse neza, uwo mubaza ati subiriramo numve. Uti uvuze ngo iki? Uvuze ko abayuda aribo bari bazi ijambo ry'imana cyane, cyangwa aribo bari baturushije imana ku buryo bari kuyikwiza hose, cyangwa aribo bari kuyitumenyesha? Turabandanya kuko haba hari nakabaza ngo uti uvuze iki. Bamwe nibaba batemeye, mbega none ukutemera kwabo kuzopfisha ubusa ukwemera kw'Imana? Bamwe mu bayuda nyimba batatemeye, none uko kutemera kwabo kuzopfisha ubusa ijambo ry'Imana? Bamwe mu bayuda nyimba batemeye birabaraba, mugabo bemeye bari ku murongo umwe n'Imana n'abandi bantu bo mu yindi si. Kuko dutangura havuga ngo abantu bose baragambaraye, abayuda n'abatari bo. Abayuda abatari abayuda bose baragambaraye, ariko nyimba abayuda batemeye gukora iby'Imana yashaka, ntibizotuma Imana itabandanya kuvuga, cyangwa se ntibizotuma abatari abayuda tudakurikira Imana cyangwa ngo tuvuge Imana. Kandi akavuga ngo haba namba. Urumva aragaruka akavuga ati haba namba. Imana ni imvuga kuri. Haleluya, amen. Ngo Imana ni imvuga kuri. Kutemera kw'abayuda ntacyo bibwiye Imana, ariko ngo bamwe kuko bibonekana ko mu bayuda bamwe baremera Imana abandi ntibayemera. Kandi rega murazi no ku musaraba abayuda benshi barishe Yezu, baragambarara, baraba babi, ariko no munsi y'umusaraba hariho, turetse Bikira Mariya mama wiwe, n'abandi ba Mariya Madalena, ba Mariya muka Salomo, ba Yohani bari bahari. Hari abemera Imana, kandi baratwereka no mu nzira y'umusaraba ko abagore bamwe n'abana bagenda bararirira Yezu, gushika naho Yezu ababwira ati mwabadamu mwe nimwirire mwebwe n'abana banyu. Nuko bakunda Yezu, babona ko ibintu bariko baragirira Yezu ari ibintu bibi bitari byiza. Rero bamwe mu bayuda babaye abantu babi bonona, ariko abandi bari abantu beza. Nicyo gituma hano rero kuri kane havuga ngo haba namba. Imana ni imvuga kuri. Haleluya, Imana ni imvuga kuri. Uwo ni Pawulo azi ingene yahuye na Yezu Kristo n'ingene yatowe. Imana ni imvuga kuri. Nayo zina muntu we ni umubeshi. Yo, Imana izitabare cyane. Ngo zina muntu n'umubeshi, niko Bibiliya ivuga. Ndababwije ukuri, zina muntu, umuntu wese n'umubeshi. Jewe harigiye mba numva umenga ndi mu hari ibintu bishikira nkavuga yo, ariko ahantu ndiko ndakora ikosa, ibi bintu Yezu ntabyemera. Kandi nari numva umenga nari mu murongo mwiza, muga nkasanga hari ibintu aha rero urumva nyimba nitanze ko akarorero urabe nawe canke abandi bose birabe. Rero
ngo buri umuntu wese numubeshi ntabwo umuntu ari uwo mbese nuko nayo zina muntu we ni umubeshi kuko handitse ngo hari ibyagira tubwire ngo byanditse ibyo byerekana ko uri intungane mu byo uvuga. Hari igihe tuvuga ibintu tukibwira ngo turi intungane kandi ari ibinyoma gusa. Bikerekana kandi ko utsinda iyo uri mu rubanza, ngo bikerekana kandi ko utsinda uri mu rubanza, ariko hari igihe wibwira ngo watsinze uri mukuri atakuri kuriho, cyangwa ukishimira intsinzi uzi neza ko warenganije umuntu, warenganije mugenzi wawe. Gatanu hakavuga ngo akarenganyo kacu nikaba kerekana ubutungane bw'Imana. Akarenganyo kacu nikaba kerekana ubutungane bw'Imana. Turi buvuga iki? Ngo turi buvuga iki? Hariko n'ikibazo. Akarenganyo kacu nikaba kerekana akarenganyo kacu nikaba kerekana ubutungane bw'Imana. Turi buvuga iki? Hari igihe urenganwa kandi uri mukuri, kandi koko uzi neza kuri, kandi koko uri mukuri, nta kindi wovuga warenganijwe. Mugabo emera mwisi bakurenganye, mugabo mwijuru Imana irabona neza ko ari uri mukuri. Mbega Imana ntiyoba iturenganije mu kuduhanisha ishavu ryayo? Ngo mbega ngo Imana ntiyoba iturenganije mu kuduhanisha ishavu ryayo? Hari igihe umuntu arenganwa akumva umenga biramubabaje, nyene arababaye, ukumva umenga iyo wari Imana wacu bigenza uku. Canke hari igihe barenganya umuntu uzi ko bamurenganije, ukumva iyo wari Imana wabicuku wabigenza uku, kumva bajya babikoze uharicyo. Ariko Imana ntikora nk'abantu. Ngo Imana ni imvuga kuri, kandi niko kuri, kuko twese Imana yadukunda. N'akarorero, umubyeyi iyo yabyaye abana bose babakunda, abana bose babakunda. Mugabo kubera umwana wese afise umutima yisangije, cyangwa afise ingeso ziwe yisangije, nawe yoja mu mafuti cyangwa nawe yoja mu neza, wowe mubyeyi abo bana yimba ari 10 naho bo babiri, ukomeza uraba ingene abana bose bogenda ku murongo mwiza. Umubyeyi wese atari bajya baba bahuye n'ibibazo, abagabo bakaba, umugore n'umugabo mbega bubatse urugo neza, abana babo cyane cyane abantu baba mama, uba wumva atacyo utogira kugira abana bawe bose bagende neza, ubaho urukundo rumwe, ubereke bose kubakunda. Mugabo hari igihe abana usanga atari ko bose bakugendeye nk'uko ubishaka. Imana idutabare cyane, iduhe no kubitahura cyane. Ndabivuze mu mvugo y'abantu. Pawulo nanasubiramo aravuga ngo abivuze mu mvugo y'abantu. 8 haba namba. Murantunga, ndabivuze mu mvugo y'abantu. Mu 6 baravuga ngo haba namba. Bibaye uko Imana yocira abantu urubanza gute? Ngo bibaye uko Imana yocira urubanza abantu gute? Nibyo yabandikira. Imana hari igihe twebwe tuba twumva yo rucuku nkuko tubyumva, ariko Imana ni Imana, kandi Imana igendera mu kuri. Ni wabona uri kurarenganwa ntigutabare, uzo wihangana uzumenye ati burya imbere hari ikindi kintu je ntazi. Imana iremera urubanza rukagutsinda, bikaba bibi bakanagutwenga bakagira iki, ariko Imana ikabihingura nyuma bikaba ibindi bintu, na babantu bakamaramara canke bakumikwa. Indwa akavuga ngo usangwa ikinyoma canje cerekana ko Imana ivuga ukuri, ngo irushirizeho
kwerekana ininahazwa ryayo, igituma nanje ncirirwa urubanza nk'umucumuzi ni iki. Ibyo Paulo yaravuga ati mbega ibyo mvuga jewe nyimba mubona ko noba mvuga ibinyoma canke mvuga ibitari ibyo, ariko ko Imana izi ko mvuga ukuri. Kuki Imana we yumva canke ariko arabumvisha ko nubwo abayuda canke abanyaroma canke abariko baramutoteza bumva ko ibyo avuga ari kinyoma, bumva kuko abana b'Imana Paulo twese twaramaze kumenya ingene yatowe, kandi abantu benshi barazi bya Paulo. Rero we yarazi ko ari mukuri, mugabo abandi bumva ko atakuri afise, bumva ko agumura abantu. We rero akavuga ati none kuki nyimba je ndiko ndahamwa ko atakuri afise, kuki Imana itokwigaragaza ngo izivuga ukuri kwanje? Ariko Imana nikora nk'abantu. Rero nitanze ko n'akarorero, naje hari igihe abantu bamvuga uko bashaka, aravuga ngo yatumwe n'Imana, aravuga ngo Imana iramuzi biki n'ibiki, bakamvuga uko bashaka, nkamwe nkumva nobabara, kwanza nkanababara, sibye ko umushima Imana ko hari igihe mvugwa canke ntotezwa, hanyuma nibuka ko jewe ukuri kwanje kuzi Imana, nkumva niyakiriye, nkumva ntacyo bimbwiye, nkumva ko kuba mpagarikiwe na Yezu, inzi neza aho mpagaze na Yezu ko atacyo bimbwiye. Rero urumva mugabo nka jewe nigwanirira canke se nk'abatarabitahura neza, uba wumva ati kuki Imana itoseruka ngo yerekane ko ndi mukuri? Ariko ni ibyiyumviro byacu, si ibyiyumviro by'Imana. Na Paulo yumva uti kuki Imana itoza yerekane ukuri ndimo, ko natowe na Yezu Kristo? Ariko siko kuri. Imana ntikora nk'abantu, kandi Imana ntikorera ku bishobisho n'amarangamutima yacu. Oya, Imana ikora ku mwanya wayo, kandi ikora uko ishaka, kandi Imana igendera mu kuri igihe cyose. Ntuzobone ngo nuko yase kugutabara canke ngo nuko muri kurarenganywa. Hazoba hari impamvu Imana itihutiye kuza hagaragara no kukugaragaza. Rindira umwanya uzogera, Imana ikugaragarize mu bintu wari we wese, yifate ku munwa yumigwe, ujya ni wa wundi tuzi byagenze gute? Ibintu nk'ibyo. 8 aravuga ngo canke nkuko tubibeshegwa, kandi nkuko bamwe bagira ngo ni twebwe tubivuga, none ntitwobwirizwa gukora ibibi kugira ngo havemo ibyiza. Akavuga ati urumva nkuko bamwe tubibeshegwa, bamwe barabeshe. Mbega nka Paulo we yaravuga ati bamwe turabeshegwa, bamwe turagirizwa ibitari ibyo, kandi hari igihe bamwe babona ko dukora amafuti kandi turiko turakora ibyiza. Paulo haraho yagera yavuga ijambo ry'Imana ngo yagumuye abantu, ibyo avuga si bivuye ku Mana, ariko arakoreshwa na Satani canke akoreshwa n'ibyimviro byiwe. Ariko we azi ko ari mukuri, azi neza ko ariko aravuga ijambo ry'Imana, azi neza ko ibyo avuga ahagazemo neza. Hari igihe rero umuntu aba yumva ko ibyo avuga ahagaze kandi biba ari ukuri, akumva umenga Imana yociza ikabigaragaza. Ariko bana b'Imana, iyo Imana yari imeze nk'uko twebwe abantu tumeze, noneho n'ibyiyumviro byacu, ko nanje hari igihe haba ibintu nkumva iyo banarima canke Imana yaba yarizi ikabigaragaza, ikerekana ukuntu. Ariko Imana ndikora nk'abantu. Twavuganye ko ninabona iminota ibaye miremire turaza guca ndahagarika, hanyuma tubandanye. Ubu rero reka mpagarike, ariko ce mbandanya kugira duheze. Umukama Imana akomeze kubahezagira cyane.